abo bigarangira umugabo amukoze mu matwi muri ico gihe niba amakosa yashaka kurindi nimba babivuganye n'umugabo we ko ataye dusatsa z'ijoro nta kibazo. Ubundi bwo nimba batabivuganye ko ataye ko adataye dusatsa z'ijoro natahe kare. Natahe kare bamubone atahe kare mu rugo. Yego. Atahe kare mu rugo birumvikana. Embe aho yoshaka byashaka atahe ijoro. Ingendo y'umugabo guca atanga igiti atajenda kupfutura kuko naye kwijoro kubwo biba ari nziza. Oya si nziza kuca muvutura. Arashobora kuryoherwa ari kumwe n'abandi bamama ugasanga ararengetse. Atashi ijoro rero kumva zitamuvuye ko arashobora gusanga aramwe icupa araborewe. Atashi ijoro byashitse nyene baziko byama byashitse. Yego. Arashobora kubwira umutware we ati mbabarira nyakubahwa natashe bwije byagenze ukunuko. Yego arashobora kumumva akabwira ati nta kibazo kanatsinze no musi mukuru wanyu mugabo ry'amasaso twari twavuganye umugore akicisha bugufa akamusaba imbabazi. Mugaci yaza yatashatevye akadodora ati hodi ngugurura umva iyo si shusho nziza. Ari umukenyezi cyangwa ari vraiment uri gamushinga nayo ugasanga n'icupa yana risomye ebaye bamushinga nayo ije ruvuga je ariko nizagira kayogana babakurata ayewe utakareje rubaje ririworewe keza gacha yica charati kachatuza nubwo amati vraiment none uyu muzi no harobotse kasangisha ko umushinga nayo ritumye amukora mu matwi umukenyezi bishitse akatabwije byo vyifata mu gute cyane no umushinga naye kumukora mu matwi kuko yumva ari ngendo ibereye. Oya mu bisanzwe umugore aje nyine akankama atisiguye aca bugufi umugabo n'amakofa arashobora kuyamuha bivanye n'ishava muteye uwo mwanya adashobora kwitwara neza uko bikwiye. Aca bugufi amubwire byagenze ukunuko ashitse avuga kinibiki arashobora kumukubita ikofi kubwishafu kandi amukunda kamudiha nyene kandi amukunda. Yego kugira ngo amukosore cyane ejo ntaza bisubire nuko turacari kumwe na Parfait muri kino kiganiro wumva ko kiryoshe cane kanatsinda ko ari umunsi mukuru uryoshe umunsi mukuru w'abakenyezi tunabaramutse abakenyezi bo muri hose ku isi nacaye cyane umukenyezi wo mu gihugu c'u Burundi nawe tuvuga tuti wubawe kandi ugire ikibanza ciza citeka n'itekane mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Suko reka tugaruke hano imbere ko dusozera kino kiganiro kuno muri ndavuga ati muvyeyi wamvyaye niwe ndirimba dusozera kino kiganiro Parfait mu gusozera kino kiganiro birumvikana hariho twavuze mu ruhande muri urwo ruhande rw'abakenyezi rero kandi ishika abashingane babo bakaba batakiri kumwe nabo kumureka baratahutse ariko cyane bikaba byaragenze ukuna kuriye bakaba batakiri kumwe ariko iteka ryo kwitwa abakenyezi nabo bararifise ubu nabo bo babwira iki? Cyambere no babwira bihangane kuba batari kumwe n'umufasha wabo mugabo kanatsinda kandi no munsi nabone barashobora kuhimbaza kuko nubundi n'abakenyezi cyane. Yego nubwo bishika tamutwaro wabo bafise bibuke nabone gutaha kare kugira ngo abana nabo babatunganirize n'abana barakenewe kanatsinda umuvyeyi wabo ko baba bamusigaranye aromwe. Nuko bico bataha kare nibijejere ngo nuko atamutware bafise wowe nyene uko nyene ubyumva nawe. Hari n'urundi ruhande abakenyezi bashobora kuba batari kumwe n'abashinganahe babo ariko abashinganahe babo bakaba bariho ariko bariko bakorera kure ya kino gisagara canke ya kino gihugu abo bongera kutirama bakirarira no mu kabare biremewe? Oya ntibyemewe. Ntibaca bijajara ngo abagabo babo bari mu mahanga ntibababona iki oya. Icyambere nimba umugabo bari mu mahanga uramusaba uruhusha mukavugana bavuga ati no munsi mukuru wacu byumva gutega chef wanje ngenda kuhimbaza bimeze gute
umutware ashobora kukubwira ati uhimbaze nta kibazo kanatsinda reka ndaguhe nayifana yego kanamutekerera wamanje kubimubwira kanaguca winyombora ati n'umunsi mukuru wa vengende na kare nayo si hari ntabona oya musega uruhusha mukabyumvikanako ukobwa kacugenda mwamaze kubivuganako cyane. Okay, hari urundi ruhande hari abakenyezi kumbure bari hano ariko kubera impamvu zitavuye ku bashinganaye babo kasanga bari muri bya bibanza bugaraniwe mu navuga ubusho butandukanye n'umunsi umukenyezi akavuga ati vraiment je ngo mandyoherwe kandi atineza ku mushinganaye nawe wari mu kibanza atari ciza ariko wengera ngo kugomba gaca yirarira mu kabari ntangorana oya nawe niyorera mu kabari nyimba mushinga nawe wari mu gasho umva nawe niyonezerwa cyane afise hagarukiriza nyimba nezerwa nyene yikure mu vyemviro kumbura ashobora kwigunga ugasanga ari ahantu wenyene avuga ati mbe umutwarondera mu gasho nje guhimbaza gute umva biva ku mugore ashobora kuvuga ati sindawimva mbaza bivanye nuko nimereye nyene twari wanje tutari kumwe cyangwa avuga ati reka ndawimbaza ku buryo nikure stress yego. Okay, uno yogaragaza umwifato umeze gute? Umwifato yogaragaza nyimba ashaka kujya gusohoka nagenda sohoke amwe kugafana brochette nyimba ari akompanye bo avuga ati amasaha yo gutana acisubira tahe kuko niyo barakara guca nk'akacari n'akantu se nyine n'akabenzi urakapfutse yego kira Maria agafaransa. Okay, musozi agera reka dusoze kuri kano karirimbo kayageze umuvyeyi duca tuvuga tuti parfaite turagiye muri babatamakazi bacu ba kera hewe usanga se agenda ariko kandi nawe urumva n'umukenyezi yubahwe abo batugeze hano cha tugenda butiye kugira ngo badukurikirane abatamakazi bacu parfaite mama aracariho yego arahari aka karirimbo kiwe rero kamuture ucumuramusa mutashe ndakamutuye umubyeyi wanje yabyaye kanatsinda yabyaye umukobwa mwiza yagize akazina keza abakazi barakazi ndamutahije agira umunsi mukuru mwiza ahari hose ahaherereye umunsi mukuru mwiza umugereho yego namabukwe nawe ndamutahije tubwira akazina ka mama wawe uraza kurangiza tubwira akazina ka mabukwe nawe yiyumve oya amabukwe ntugahagarreho cyane nakubwiye ko ari team mama sidahagera nakumvise wiwizana akazina ka mama wawe muramutse mutashe. Okay, ndaramukije mama kazina kiwe ni niyo nkuru Dafroze ndamuramukije ahari bandanye kugubwa neza n'uno munsi mukuru karatsinda niyabura n'agafana antelefone ndakamugurira wumva none ndamukunda cyane ngeza kumukunda nawe aragukunda ndabizi nuko muvyeyi mama parfaite ariwe witwa Dafroze nyine tukuramutsa natwe abo muri Traces of Ministry TV kanaje naho bucumvye yabwimye Chamano mubyeyi banje hari mu Kayogoro hari Makamba mu Kayogoro yitwa Dorothea Ndongwa nayo akambuye ni mubyeyi wanyibarutse nawe kabisa turakwifurije umunsi mukuru mwiza naba bakobwa bawe bose ndavuga bashiki banje bose bavyeyi kenyezi niba cyoherwe naka karirimbo hanyuma rero bagira n'umunsi mwiza cyane vyeyi wewe wamupostize nabibonye. Okay, nuko rero umusozi wa kino biganiro parfaite tugushimira kuba witavye ubutumire bwacu murakoze cyane. Cyeko ndavyumvise ibintu byose uvuze utaraba umukenyezi ahiriwe ntuzeye navuze ntuzeye nyene yego arahiriwe cyane kuba bino bintu nyene uvuze nimba uzobigendera uko nyene ubivuze ukabikurikiza uko nyene yego kumwe bibiri bimutegeka kugukunda nawe bikagutegeka kumwubaha ugaca ubigira uko nyene mbaye ndakubwira ko babaye banganira respect gice numva merci gatugushimiye ego murakoze cyane. Mwakoze namwe mwahisemo gukurikirana ibiganiro byacu ikiganiro twateguriye hano kigarukiye turaniza twipiriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi aho muri hose muryoherwe mutambe mutarike ariko kandi tubagane muri enzo rugero ntimwiyibagire ico muri cyane cyane abakijo nimwe ico mwakiriye
kuri mikoro mwari kumwe na Joel Prote turakingo canke Mr Poro tubashimire kwa mwabanye natwe ariko kare tubahe nikaze mu biganiro byacu biracabandanya tuzosubire duhure mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha. Bye.